intimba nuzuye intimba y'umubabaro Japronovo Protochi Limonade abandi bakabazi ngo Sky. Aba rero ndumwanditsi abandi n'umudirector wa Iseke Films. Je mu bisanzwe natanguye igisata ca movie mu kwinjira mu biri ibi bintu 2012 ico gihe Mugisha niwe muntu yari karakora filme muri aka karere kweri. Tugakora filme tukazidandaza ku ma CD, tugakora filme zigaherera hiyo nyene twarasohora filme nitumenye niyo vyahereye. Nukwira ugasanga yaravye famille yacu gusa ibintu nk'ivyo. Byari bigoye kugira ngo kuko ama flash ntiyari bwaze, ama memoire, carte memoire ntizari bwaze. Nawe ni abantu bazitemberanye ku ma CD. Unyikije bishwa ngo ba nimpari banyina wambogo nimbari bakanyombya ndabona mu mabarabara y'ingozi za Kayanza batembereza amantuzi bakanyombya bajya banzovu bose bajya twese twahurira mu isoko ingozi he two turadandaza amasede twaba tuyambaye mu izosi mani twarababaye kuko je mu gukina muri iyo filme wanashaka nagiye ngiye kurorera bisanzwe nagiye ngiye kurorera bisanzwe ndabaza mu CEO ndashobora kuhashika arambwira nta kibazo urashobora kuza hamukaraba so hariho rero muri casting hariho isene bariko baraca ko bose nanje ca ndahagera ndahageze cyane bati none nanje nta kuntu noca kuko bose bari bahejeje hamasha mbwa nta kibazo nawe woca kukaraba kipima hama ndakora ako gasene hamasha bwa ahubwo rero uyu mutipe niwe mbona yo kinaha hantu ndashobora kubikora ntariko ndabihembegwa kubera ndabikunda uko ibije namaze kubona yuko kuva mpeze ishure nta kindi kintu ndakora namaze kubona yuko umwuga ni uzontunga uko biri kose cyo dukorana igikorwa ca mbere na Iseke Films arico citwa Kwicuza series. Nyuma yaho tuca turakora filme yitwa Agahinda. Nyuma yaho rero y'Agahinda ncandicara ndakora filme yitwa Don't Force Love. Hama nyuma ya Don't Force Love ndakora iki gikorwa arico mwita Intimba. Intimba. Naje ndavuga ati okay abantu ko barinze babikunda burya nivyo bishobora kuba ari byo. Kandi ahantu kure cyane kandi abantu benshi banzi ko ndumunyengozi kuba ariho nakuriye. Kubera rero nakuriye nk'umwana wahajya mu isiti ngozi kandi ngozi ni intara nziza wa mugabo ni nziza cyane ndanayikunda ariko niho novuga ko ariho muhira ariko siho navukiye niho nakuriye je navukiye ariko badiwani hari kabarore kure ahantu izuba ryaka abandi ryarenze mani twavuye kure reka dukore twavuye kure jewe n'ukuri novuga yuko ata bintu byinshi novuga ku bintu bijanye na nivyo warumbaje vya script umuntu ashobora kwandika ngo ndi mubanditsi je ntavyo nzi ndabibona kuri mwebwe natwe tubyumva bivugwa yes ababimbwira rero bivuge muri commentaire ngaha munsi ngo Iva ngo ikintu wakoze utaratangura gukora ibi bintu bijanye nibi wakora iki aca mubwira yadandaza impuzu agiye wanje asanga nadandaza impuzu nibiratokera hama sinzi nundi yagiye na Fanira Vina ashavuga na Fanira Vina nawe nyene ko byari uko nyene sinzi nabandi bagiye bakoze cyangwa ahubwo rero aba director no kuraba neza mwebwe muzosanga umuntu wese ataciye mu bintu byo kudandaza impuzu nibira Capital Center, where hard work pays off. Yeah. Hello, everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing good, guys. Nariko turashimura ni wabidufasha bikagenda neza bigakunda mugabandanya mukaronka ivyiza umunezero uciye muri entertainment ariko kandi inyigisho ziciye muri showbiz. Tubashimire cyane kuba mwahisemo kubana natwe kuri Capital Center mugabandanya gukurikirana ibiganiro byiza nk'ibi by'akarorero natwe tuzigera tubamaramaza na rimwe ariyo mpamvu tuba tuzira kugihe uno muhungu nakiriye n'umunyamateka for real ni navuga umunyamateka mu byumve uyu muhungu afise CV yagutse ashobora no kuyivuga ikiganiro kikarinda gihera ariko tubabarira ivuge mu ncamake ari nuko tumwakira tubwira izina giwe kuko ari abatamuzi byose abigire ko gusa cyo no ndababwiye cyo yitwa Sky Joel umwe mu bahungu kabisa bari ko yakora amateka muri no industry. Bwana Joel ufise CV nini pe je niwe bivutse ufise CV ndende kugeza n'igihe ni nacu wazitambye karahava muri kahise nabonye video ngo fererere ati ni Joel
mani twaragezeyo na hariya hantu no mu Buhinde mu Mbeyi murajabuka nuko twibereye kwe muga mwagenda mu byiyumvira niko bimeze tu yes so ndakwakiriye musa okay murakoze cyane ndaramukije abakunzi ba Iseke Films ndaramukije abakunzi ba Capital Center n'abakunzi bacu bakurikirana ibikorwa byacu ndabaramukije muri rusange yego kabisa natangiye mvangura umunyamateka maremare burya biba byiza yuko biba byiza iyo tuyagishije umuntu canke tuganiriye n'umuntu bakamenya neza umuntu tuba tugiye kuya kuko hari abantu bakoze ngo umu director ngo umwandisi ivyo vyonyene dusubiza inyuma mu flashback utubwire bimwe mu bikorwa maze kugira mu ruhara haba kwandika haba gukina burya abantu bane ntakunda no kuvuga yuko uri n'umukinyi kandi mwiza ibikorwa maze kuboneka namwe byagize mu ruhara ivyo woba wibuka hanyuma duce kwanzika okay agahinda mariro mubabaro bitagira uko bingana umusi wose ubutekeyemo ibigeragezo vyawo kugezaho isi mberu mururazi nibaza ko Imana yo bimbona cyangwa yuko yantereranye intimba nuzuye intimba y'umubabaro intimba nuzuye intimba y'umubabaro my god intimba canke intimba bivana uko umwe wese bitaho usobeje mu bihera imbonye menga episode ya kangahe yaguye bani munzu buryo winje niyo definition yawe kabisa n'ubwo hari ibikorwa warakoze biremereye ariko nyibukije ikintu mbanze ndakubwire ngo congratulations iki gikorwa nimba gifise mu kuboko nk'ibyo twumvise uri kurarema amahit uri kurarema amateka asante sana so nkuko bisanzwe rero hari abatanze nubwo bumvise mvuga ntaririmbye ariko ndirimba nkande gahe ubwo sirarinze yuko ucume ngo nari yaho ikiziriko kiracika numvise ubizi pe sirarinze ko zino kuririmba ahubwo nsanze ufise ingabire nyinshi kuri noba mbesha ndakubwiye ngo ndaze kuririmba gusa n'itaranto watsitse uzobatswa ngo umuntu wanje we w'igiki ngo narayihawe ncagenda ndayizika ngo narenze ko umuntu w'ingari mani tubabarira mu bisanzwe isi ni hatari isi biba bisaba yuko umuntu aja mu bintu byose akiyadapta kugira ngo arabe yuko hari icyo ashoboye kuko muri rusange benshi hari umuntu ashobora kuba azi ko azi ibintu mugabo ugasanga ntavyazi kabizi so ariko je nk'ingabire yo kuririmba ntaco nzogerageza ndabe arigiye ninaronka umwigisha ashobora kunyereka inzira ati ko gukubigenda uko nzobijama kuko na cyane natanguye mu kugira ngere mu gisata cya cinema natanguye mu bintu bijanye n'ivyo kuririmba n'ivyo nakunda kuko nakunda ibintu byo kuririmba sana ariko cyarantaye kuwa amazi ijwi singira kuko bandi bapeti beshi mwakuranye ndabazi abantu bakuze bakora ibyo cyangwa ama travail bamwe buno musini n'abaririmbyi abandi bavuza umuziki wewe byagenze urabifana gusa ariko ntuje narabifana ariko kenshi je nuko nabandi kwishure kenshi niyo mpamvu tutahura ariko twasubiye guhura nabo nyene ari uko naje ishure bo bari bageze kure rero harana nitinya kugira ngo numve ko norekurijwe bikanka tu ego ukumva uritinya muri wewe cyane gose hama rero nkuko warubivuze je amazina yanje hari abantu batanzi bambonye ubwa mbere nitwa Joel Japronovo Protochir Monade je ngongwi novuga yuko ngo Japronovo Protochir Monade ni Japronovo Protochir Monade abandi bakabazi ngo Sky oshande mu Rwanda numbizo ufise niko yaba gufata iyo ntawo wayisubira so mu bisanzwe iryo zina ari abantu badashobora kuritahura na cyane iyo tabaye nk'umuskuti urakoze cyane kugira utanga insiguro nari guhava ndabikubaza okay Liri Sky Japronovo Protochir Monade tuvuze rero Japronovo Protochir Monade tuvuga ku bintu bijanye n'izina ryanje ni Joel ugiye kuraba mu ndome zitangura kuri Japronovo Oporto Chi Limonade uza gusangamo Joel
ugiye kuraba zirya ndome zitangura akomenya indome imwe bagenda bongeza gutora ego ya yes cyane ego nkaba rero ndumwanditsi nkaba ndi n'umudirector wa Iseke Films nkabana ibikorwa nakoze byinshi benshi barabiravye nibaza ko babibonye oya tubibibutse bumva uburyo uremereyemwe bumva uburyo ubyibushe ejo batazovanga ngo ndiko turamuzi ngo arahayagiza abantu okay je mu bisanzwe natanguye igisata ca movie mu kwinjira mu biri ibi bintu 2012 ico gihe Mugisha niwe muntu yari karakora filime muri aka karere kweri yego kiriya gihe yego myaka yari Mugisha so twakora ibintu by'ama travail tukaja mu ma repetition tugakora filime tukazidandaza ku ma CD tugakora filme zigaherera hiyo nyene twarasohora filme nitumenye niyo vyahereye nukwira ugasanga yaravye famille yacu gusa ibintu nk'ivyo byari bigoye kugira ngo kuko ama flash ntiyari bwaze ama memoire carte memoire ntizari bwaze nawe ni abantu bazitemberanye ku masede unyikije abishwa ngo nimpari banyina wambogo nimpari bakanyombya babona mu mabarabara y'ingozi za Kayanza batembereza amantuzi bakanyombya bajya banzovu bose bajya twese twahurira mu isoko ingozi he two turadandaza amasede twaba tuyambaye mu inzosi mani twarababaye kwa urugendo rurerure warabaye izede mu inzosi tuko turazidandaza ico gihe twazidandaza 2000 isede wasanga ari 2000 y'amarundi byari bigoye vraiment kugira ngo umuntu akore igikorwa ca movie kuko ibintu vya YouTube ntivyari bwagwire ariko urabona abantu ni benshi ko barakora kandi ni byiza ubu tuko turatera imbere uravye kiriya gihe n'ubu harimo itandukaniro rinini cyane so hama rero nyuma yahajya naciye nkorana n'ivuriro rito ry'Ingozi CDS Kigarama no kuvuga iyo ibintu twakorana nari ndongo igwaruka ku ivuriro ryabo abajene nije nenda barongoye hama nashobora gukora ibintu by'amateatre tugakora ama sketch nyene ndiko ndabateguza kubijanye n'ivy'amagara meza ku bavyeyi bibungenze canke se kugwaruka ukuntu ko na cyane cyane kugira bazogere muri rya rugero rwo kwibungenga canke se muri bijya bihe by'abantu bakuru hari bihe bito bategezwa guca mu kugira bazogere hariya niyo mpamvu duhera twahera kiyagiye mu kubigisha ibintu bijanye no kwirinda umugera wa sida nakuciremo wari umuganga oya sinari umuganga ariko muri make narafasha kuko hari imitima myinshi navura kuko umuganga si utwera urushinge gusa canke wari muri bamwe bitangwa na baremesha kiyago oya sinari n'umuremesha kiyago ariko no kuvuga mu bintu bijanye n'ivyo kwivura by'abajene ari ukuntu ushobora kuba uri umukuru w'abajene bivanye n'ivyo bari bagukeneye ko kwivuriro je bari bankeneye nk'umuntu ashobora kwigisha ugwaruka kugira birinde ingeso mbi abana hariho abashobora kuja mu ngeso mbi batazi ivyo barimo bakabigwamwo ari nk'abana ramosha hariho nk'igisazo ushobora gusanga cyahaye umunyeshuri telefone kikamuhendesha telefone kugira ngo kimukorera amabi ibintu nk'ivyo ivyo byarakunda kuba kenshi nk'umwana bakamufatirana mu bukena arimo twabereka rero inzira ivyo bintu n'ivyago bishobora kugushikira mu gihe cyangwa ingaruka mbi zishobora kugushikira mu gihe witwaye mu ubwo buryo umujene mugabo umuhereye hasi wamuteguye biragoye kugira azogwe mu ico kintu na cyane cyane nyuma yaho turakora baca barambwiye ati wowe rero turabona kuri kurakora ibintu kandi abajene bashobora kuba bahurumbira nivyo bashobora gukuramo n'inyigisho vyoroshe gusumba kuza kubabwira amajambo gusa mugabo iyo biciye mu dukino biba vyoroshe ko baza kubitaho message igenda n'ingoga baca bambwira rero ngo nandike filme twayandikanye na Makanyaga Abduri uwo bita umukomedi w'Ingozi ndamubona Makanyaga ya rero twarakoranye hama turicara turandika filime amezi ashika 2-3 guco yagomba kwire filime amezi yose iyo filime yari ijanye n'ivyo bintu nyene vyo kwivuriro by'amagara y'abantu muri rusangi n'amagara y'abantu twiteho amagara so iryo hariho nishiramwe twakoranye naryo gitwa twiteho amagara ryo ryacha ridufata reka cyari tujana mu mitumba hariya mu misozi kugira ngo dufate abantu bari hariya mu misozi nabo bari kure kugira bashobore gutahura bimwe na bimwe baradutwara bakadufata neza hama twagenda tugatanga izo nyigisho tukigarukira nyuma yaho rero bace bambwiye ati wewe urashobora kwandika filme sinzi bijanye n'ibindi barampa amapoem ntegereza kwibandako hama turaja hamwe no Makanyaga turayandika tuyejeje turayikora bamustantere baraza barayiraba n'abashefu nyene bose bahajya Ingozi benshi na musanteri yarahageze yaraje kuraba iyo filme twakoreye ugwaruka baradufata mu mugongo
ibuka rero inyuma yaho twakoranye n'ishirahamwe Finwap urumva yari amashirahamwe abiri hariho Finwap hakaca haba na twite hamagara izo zose ayo mashirahamwe yose twarakorana nabo kugira ngo tubandanye tanga ubwo butumwa nyene kugira ngo abantu izo nyigisho zibafate kugira ngo batahure bave mu byo bari barimo batari mu murongo mwiza canke mu ngeso nziza yes inyuma yaho rero naha rero warugeze wari kurambaza ngo ibikorwa byawe ngo nibi so inyuma yaho narakoze amafilme menshi hariho nakoze yitwa Icabuze mugayo ntiyari yiwanje Icabuze The Missed Point iyo narigeze kuyimenya yes hama hakaba yaramengira afise na award yes yafise award niyo filme ya mbere nakinyemwo yageze kure basi muri filme zose no banarakoze narakinyemwo nagara kuko je mu gukina muri iyo filme wanashaka nagiye ngiye kurorera bisanzwe nagiye ngiye kurorera bisanzwe ndabaza mu CEO ndashobora kuhashika arambwira nta kibazo urashobora kuza hamukaraba so hariho rero muri casting hariho isene bari ko baraca ko bose nanje ca ndahageze cyane bati none nanje nta kuntu noca kuko bose bari bahejeje hamashamwa nta kibazo nawe woca kukaraba kipima hama ndakora ako gasene hamasha bwata ahubwo rero uyu mutipe niwe mbona yo kinaha hantu uko mu bantu bari bamaze gutoranya muri team bari bamaze gukora mu ba actor principal bakinya ko kantu ego hariho nukuvuga Ivan hamwe na Monia hamwe n'uwitwa Winnie nanjye rero ncandaza ncamba uwa kane maze kuba rero bacavuga ati okay uyu mutipe niwe ashobora gukora ngahantu umu director yari karakora iyo ntuze iyo movie canke se ni nawe yayanditse yari mu Tanzania asanzwe akorera muri Tanzania okay bisigura ko yari professional yari mu bintu azi cyane gose so iyo filme nyene twarayikoze tu iratwara na award inyuma yaho rero ndakora izindi filme ntugarukamo nyinshi zahari nakoze ndi Ngozi ariko gushika ngere ino ibujumbura haiseke films barandondeye barambwiye ati twe bivanye n'ukuntu dukeneye gukora movie twabonye kandi ibikorwa byawe twarabyitegereje turabona ko uri mu nzira nziza barambwiye ati sinzi bibaye byo kunda woza tugakorana yego nanje rero navuze ati kuba mbwiye mu bintu nsanzwe nkunda kuko iki gisata ca movie cyenda gikunda cyane gose nguru umwe mu bantu kino gisata ngo bagikunda kuba ya makuru ndayafise kugeza n'igihe ngo nubwo hoba bimwe bavuga ngo ku buntu kuko abantu muri ko murakorana bari mu ntumbero ushaka ujya ngo uvuga witavye cyane gose jewe hageze aho no bikora naho no ntahembwa yego kubera kubikunda gusa ndashobora kubikora ntariko ndabihembego kubera ndabikunda uko ibije namaze kubona yuko kuva mpeze ishure nta kindi kintu ndakora namaze kubona yuko umwuga ni uzontunga uko biri kose uyu munsi bishobora wene kuko wanashaka aho twahereye hariya nta kintu twaronka kiriyagiye kuba dushitse ngaha rero basi turonka n'isabuni turonka niki nivyo gushimira Imana dukwiye rero kuca tuvyitwaramo neza kandi tukabikora tubikunze na wa mutima kubera ko ibi bintu natwe tubikunda ndibaza yuko ari nayo mpamvu natwe tuko turabigiramwe umugisha ni nayo mpamvu igikorwa cyose dukoze usanga cishimiwe n'abantu benshi na cyane cyane rero uravye muri ibi bihe turimwo abarundi bariko barijukira cyane ntibakiraba uye mu ma studio menshi ntusanga ko barafatisha za filme ngo mpinyarwanda ngo mpiya hehe bijye bintu byaravuye ubu bariko barafatisha izo ngahanye ne mu Burundi wacu natwe rero bica bidutera intege zo gukora ibikorwa byiza so inyuma yaho rero nashitse ngaha tuca dukorana igikorwa ca mbere na Iseke Films arico citwa Kwicuza series yes ego iyo narayikoze film bariko banarekara mati murabe mu kazose mbona ariko rasaba izo mwahagaritse yes ijya twarayigejeje kuri episode y'10 tuca turayihagarika ku mpamvu zitatuvuyeko rimwe na rimwe so kuko hari iciyumviro yuko byoshoboka ikongera ikagaruka oya hari nyinshi badusavye wanashaka ntitwozikorera rimwe ngo tuzishobore kandi haro n'izindi ziri imbere nizi zose tuko turabaha ziraryoshe cyane kandi nibiri imbere byose ni vyiza niko novuga so inyuma yaho tuca turakora filme yitwa Agahinda ego nayo nyene narayibahaye barayibonye Agahinda nayo niyo bagumye barekrama ahubwo cyane Agahinda ahubwo niyo basaba gose nina yitiranije bariko barayisaba hariko je nibaza yuko message yaratambutse tu aho twashaka kugera ni hajya ariko mu bisanzwe ni haba hariho ikindi ciyumviro cy'ukuntu yobandanya
abantu mwe muri abantu bacu sivyo muri abantu bacu ni nayo mpamvu turi ngaha kubera mwebwe kuko mudahari natwe ntiduhari so inyuma yaho rero y'agahinda ncandicara ndakora filme yitwa Don't Force Love nawe nyene mwarayiravye murayikunda kandi ndashimira abantu bose mwayiravye kuko nabonye ko yarabaye hit cyane kuko narashobora kuba ndi muri bus narashobora kuba ndi muri bus nkumva ngo wa wundi ngo kandi je wanashaka sina wewe ujya ntabonekana cyane wibereye inyuma mba ndi nyuma ya kamera gusa kenshi iyo mbonye ari akantu gatoya mvuga ati sino kuri Rwanda rondera undi muntu mbona ko no gakina ntacyo bitwaye niyo mpamvu usanga nakinyemo nk'akarole kamwe nkaca ngenda ariko kenshi mba ndi nyuma ya kamera ego hama inyuma ya Don't Force Love ndaca ndakora iki gikorwa arico mwita intimba intimba rero irikira bashika ku mutima mugabo nabafise intimba ariko barandika muri comment tuko turabibona kuko wanashaka twebwe iyo turiko turakora filme canke se turiko turaraba inkuru duhinyanyura turaraba ubuzima tubayemwo bwa misi yose tukaraba aho duca twaraho tuganira so usanga twakuyemwo ikintu gishobora kuvura imitima y'abantu benshi abantu bafise intimba muri benshi ariko nta joro ridaca ariko nabo muri ko murazitera kandi menga ntivyari bikenewe ariko abandisi muri abana babi nabo muri nabeza ku rundi ruhande mu bisanzwe twe iyo turi ngaha ni kiyo cha jami nukuvuga twebwe mu bisanzwe iyo turiko turakina inkuru dukina inkuru tuzi yuko ishobora kuba ibaho na cyane cyane nta kintu dukina kitabaho ariko iyo turinze twandika tukicara kuri iki kintu tukacandika nuko tuba tuzi yuko hari abantu benshi batariko baragiserura mugabo abari ikintu kibaho muri make rero intimba mu kuyandika naricaye ndaraba ndavuga ati mbega iyi sije ni bande bamaze kuyandika ndaraba wanashaka sinigeze ndaba ku bintu bijanye na internet ko arabandi baba barakinye filme yitwa Intimba mugabo mu nyuma maze gutora iryo zina twaheje na shooting none nagiye kuri YouTube ndandika mugabo sanga hariho titre y'umuntu yagize Intimba mugabo kamene twaye dufise intumbero imwe ugiye kuraba Intimba yujya siyo Ntimba je nanditse oya biratandukanye ugiye kuraba rero Intimba nanditse nukuri je ndashimira abantu bariko baratera ama commentaire ariko na wewe uriherera ukigurira kamwe ni bivana namwe uko mwebwe yo mu mpaye amashugwe nanje ndavuga ati okay abantu ko barinze babikunda burya nivyo bishobora kuba ari ivyo troka kanyu umuntu yokiherera yes ati bishobora kuba ari ivyo so mugiye mubonye ko bikwiye ndashobora kuzokwicara nkiha kamwe jewe kubwanje mwizina ry'abakunzi banyu mbona ahubwo muraba nkaka weekend kamugaterura agakazi ugatereka ahantu ukazvungura ukuramo kamwe kubera ko rabikwiye ubwo nivyo ariko we mu bisanzwe ahantu umuntu abashikeneye gushika ntabarahashika neza kuko kenshi iyo dukoze igikorwa nk'iki nibica bituma twirara ahubwo tuba dukwiye kuvuga ati uyu munsi ko dutanze iki ejo tuzotanga ikimeze gute so twese tuguma twiyumvira muri ibiri imbere kwanza ibiri imbere uyu munsi sinovuga ngo aho turi ni heza ndahashima ariko hari n'ahandi twifuza kugera kandi kure cyane nivyo kabisa kandi kumwe n'abafans ba Iseke Films ndizera ko tuzobishika kuko twavanye kure cyane rero nk'umuntu atera commentaire nkaca nibuka izina giwe muri 2021 rika kugaruka ukabona ko ari we ntaca mbona ko ari we ndavuga ati kandi haro n'aheruka no kuvuga n'undi aheruka kuvuga hano kuri iyi episode ya 6 yanditse ngo twavanye kure ngo n'ubu ndaca abakurikirana ndavuga ati ni sawa hari abantu usanga mwaravanye kure mukagumana niyo mpamvu yo ntakibita abafana ndabita abakunzi abana abakunzi bacu badukurikirana mugo umuntu nk'onye nabari umukunzi kweri yes muba mwarabanye mu bihe nk'ivyo nubwo wamara amezi abiri utariko uratanga igikorwa ugarutse ukabona arahari yaragutegereje abari umukunzi kabisa biratera ingufu cyane birumvikana gose uno munsi mu gihugu cy'u Burundi uriko urashigwa mu ba director bane babahinga bariko baremeza abantu bandika neza bakanatanga ibikorwa bimeze neza izino ndoto warigeze uzigira hamwe uri kurumva amajambo nkayo bagushira muri top 5 y'aba director beza uraheza ukavyakira gute mu bisanzwe iki kintu ukigeze ko ronche numva umengo novuga byinshi mu bisanzwe jewe ndo umuntu ava mu muryango usubiye gato inyuma ava mu muryango nyene ubayabaye niko no bivuga kandi ahantu kure cyane kandi abantu benshi banzi ko ndumunyengozi kuba ariho nakuriye kubera nakuriye nk'umwana wahajya mu isiti ngozi kandi ngozi ni intara nziza wa mugabo ni nziza cyane ndanayikunda ariko niho ubu niho novuga ko ariho muhira ariko siho navukiye niho nakuriye
niho nakuriye je navukira ko badiwani hari Kabarore kure Kabarore ahantu izuba ryaka abandi ryarenze mani twavuye kure reka dukore twavuye kure ahantu navuye ndakeka ko atawundi muntu w'umusineaste numwe abaho yavuyeyo canke ahari nta numwe ni jewe jenyine ariko je ndahaza aho hantu ico kintu rero nico gushimira Imana wa muntu ndahazi ahubwo hari n'uburyo riba ryatse ntirinahashike kubera riraka rikaba ririmo n'imbeho ribarikanye ikibira kiba gisakaye akaguma amenga ni mwijoro imagine rero ahantu uyu muhungu ari Bujumbura ariko arashirwa muri 4 yes so ibintu rero nk'ivyo nivyo gushimira Imana kuko je ndavye hariya intara ya Kayanza ni nini ariko harimo abakinyi wanashaka ba movie ariko abava i Kabarore nta numwe atari jewe nije na Diwane no muririmbyi nitwe tuva i Kabarore twenyene so ivyo rero nivyo gushimira Imana kuba tugeza sivyo so jewe rero mu rugendo rwanje na ahantu by the way ahantu bita za Rugazi ku mupaka w'u Rwanda ni hajya rero je niho nataye ubuzogire ahirwa mu hejuru hariya ndahabona kumbeho rero hajya rero hari imbeho ya dance yes hariya ndahabona cyane ariko jewe ucumera nk'utera uzino gatoya ugaruka yego so hama nkaba naciye nagize mariage 2021 amvise umudamu hamwe n'umwana ivyo byose ni ibintu Imana yagendera ntangaza nibaza burya nguriye n'umusore none zanze akayitazi beru nakashe ndayifise atari kwe so nukuvuga inyuma yaho ivyo ni ibintu Imana yagendera ntangaza kandi nje nabonye yuko mu bisanzwe Imana ifise ikintu yanteguriye uko biri kose kandi ndacafise icizere ko nibindi nzobigerako uko ari hano nagenda aca ntazi yuko bishoboka mbona byose birashoboka umuntu wese arashobora kwigirira icizere nta kintu kidashoboka no kwizera ico bigusaba no kwizera tu hama rero mu rugendo rero je narabandanije ndashika no ngaha ndabona yuko nandika filme ndabona irakunzwe ya mbere ya kabiri ya gatatu waraje wiremera uduhiti gusa nta filme nzi ya Foropinze kuvugeze mu karere kabisa nta nimwe zose zaba ziri hejuru yes nanje narabikunze cyane so niyo mpamvu nacemuga ati burya umugambi Imana mfise ko ni muremure ahubwo reka nanje nkore sinicare kuko ikintu burya ngo wakazi kicu wicaye sinzi ko bashobora kubivuga mu bisanzwe uri umukozi urakora hama bikanka wagerageje tu uko biri kose so hama rero ndakora movie kugera n'uyu munsi aho ngeze jewe no kuri novuga yuko ata bintu byinshi novuga ku bintu bijanye na nivyo warumbaje bya script ukuntu umuntu ashobora kwandika ngo ndi mubanditsi bije ntavyo nzi ndabibona kuri mwebwe natwe tuvyumva bivugwa yes ababimbwira rero bivuge muri commentaire ngaha munsi kugira amenye yuko ibyo ndakora Sky Joel mumubona gute mufatiye nubwo bafata kuri film imwe uyu musore mumubona gute mu muhamashirwe yiwe nimba mubona abikwiye ariko amashurwe rero naherekezwe n'akanoti byoryoha muhezagire uyu musore muhezagire pe biraryoshe kameme jewe barinze bakunda ibikorwa nanditse ntako bataba bagize buri kabisa so kandi je kindi kintu novuga jewe mu bisanzwe jewe mu bisanzwe uyaza sinibagiye nico nagira mvuge kandi kenshi niyo mpamvu badakunda kumbona ku biganiro ariko ibiganiro ntavuva ngo urabitinya ngo canke ntagishoboye jewe ntabyo nshoboye ukora ikiganiro cyiza kizima uduhaye n'intahe nubwo sinovangura bipye ariko nk'ubutumye tuzicara rero umunsi umwe tubiyage ko neza so nukuraba nyene tubisabe Imana yo nibizi ko bishoboka mu gihe je ntakunda kugaragara imbere y'amakamera sinkunda kugaragara cyane sinzi impamvu ariko mwe mwayibonye impamvu abashi ubwenge mwayibonye jewe sinkunda kugaragara imbere y'amakamera guca niyo mpamvu yatupaniye buryo ndamuronde inshuro nyine bati man dukore iki ariko ndazi ko babikunze kuko wabasharinze experience wagiye ubahereza amajambo yerekana uko ibintu birashoboka nta kure haba Imana itokora umuntu nta nahandi kure hashoboka itona mugeza mu gihe uno munsi bakora gutera amashugwe kandi unabone ko menga niho gitangura birerekana yuko wa mugani wawe mu rugendo rwiza uzogana n'ahandi hantu hanyuma je ikintu nakubonyemwo nk'umukozi w'Imana mutoya burya uri hariho impwemu canke ingabire y'uburongozi ikugendako
aka kantu nimba ukumvise ubwa mbere uca unyomoza kuko n'umuntu w'umudialect umva n'umuntu aba arongoye ahagarariye ibintu hanyuma numvise ahantu wagiye uca ku mashuri hehe waba ufise ibintu ugenda urongoye ntibaze batanga urongoye n'intara cyangwa gutwara n'ikindi kintu nabuno bushikiranganje Imana ikabugwa akaba ari ubuyobora byose biba bikunda mu bisanzwe ico kintu uvuze nico kubera ko jewe natanguriye mu bintu aho nari insengera kera mu babatiste nari ndongoye umugwi w'abaririmbyi nyuma yaho urumva naciye njya mu ivyo byo kuri kwivuriro ndarongora abajene ndagera no ngaha ndaba director nukuvuga rero hariho etape y'agenda cyane ni ubuyoboye uravuga rikijana ubwo ati giruko yes niko bimeze ahubwo hariho umuntu yavuze akantu sinzi tumumbariza ikintu yakora ataraba umu director kubera ko ari umuntu sinzi ko umuntu w'umukameramani wacu mu technician yes no yakarambwira ngo none ngo iva ngo wenga ikintu wakoze utaratangura gukora ibi bintu bijanye nibi wakora iki aca mubwira yadandaza impuzu agiye wanje asanga nadandaza impuzu n'ibiratokera hama sinzi nundi yagiye na Fanira Vina ashavuga na Fanira Vina nawe nyene ko byari uko nyene sinzi nabandi bagiye barakoze nivyo ahubwo rero aba director no kuraba neza mwebwe muzosanga umuntu wese ataciye mu bintu byo kudandaza impuzu n'ibirata amedura ikintu gitwanda munziko ntiyadandaje impuzu ya impuzu n'ibirata ariko yaradandaje intuza urabona ibintu bya aya ma sim card ya za uyu muhora za smart zihigezeho hano niki yarabidandaje hama nawe nyine harakantu muhuriye kuko muri secondaire yamaze umwanya munini ari we delege aranabana duwaye hano yari yiga urumva nkuko tumye ko mugenda mudohoriza sino kudandaza nawe yaradandaje gusa ntiyadandaje neza umva nyine aba director kenshi uzosanga bahuriye ku kantu ko kudandaza kenshi ko bigeze kudandaza mugabo ntitwabibandanije twari dufise umuhamagaro wacu ubu rero n'uyu turimwo tunahagazemo neza yes birumvikana cyane iyo umuntu akora ikintu akagikora neza akenshi aba afise ubumenyi cyangwa afise ahantu yacize we bino bintu abantu bariko baravuga yuko urenze bagutera amashugwe wabyize experience irakonta tu ko biri kose jewe ahantu naciye sino kubesha ngo hari ishure nagiye kuvyigamwo cyane ku physiquement ariko jewe ahantu ibintu kenshi byamfasha naraba kuri internet nkasoma ibitabo nkasoma ibintu nyene bimwe biza kumfasha muri kariyeri yanje ivyo nakunda kuko nayo nsanzwe ndabikunda cyane hama apara yo gusoma twaja no gupratika ku bintu bijaye n'ama repetition tukigana babandi tumaze imisi tubona cyangwa ivyo twasomye tugenda turabikora uko nyene mugabo uko imisi yagenda rero tugenda tora umuntu kandi cyane yuzi ico ukeneye uzi ico ushaka uramenya ukuntu ushobora kwitwara n'ukuntu ukora so uyu munsi rero nshobora kuba ntajya mu ishure ntari mu ishure ryavyo ariko simbuza handi hantu nkuru ubwo bumenyi uko biri kose yes biro byumvikana cyane musa amateka ni maremare urumwe mu bantu nakiriye mba numva nyene njyoye ukamenga twagumana nyabona Imana kukidutije ubugingo tuze dusubira ubutaha ufise ibintu byinshi numvise wovunguriye abantu sinzi nimba babyumvise ariko je bazonangurira kuko ndinze ndabazanira umuntu ari umuntu nyene wanyawe cyane afise ibintu byinshi abasharinga nkundira ndagushimira cyane vuba cyane barongera baguhabwe hirya no hino haba kuri Capital Center haba kuri Giko Entertainment Joel muraza kumubona n'ahandi hantu henshi kugira mubandanye muryoherwa biciye muri bino bikogwa 5 kuri 5 tubibahereza yamara hari abantu bakubonye kera kano kantu ngene ndakakubajije bakubona ukina barabikunda nijyari tuzobona nawe wongeye kuboneka nuri kurakina uva inyuma ya kamera gatoya nta gafilime mwaba muduteguriye nawe uzobonekana mu bisanzwe twiyo turi ngaha kenshi tuba dushaka kuraba ibibanza biba bigaragara canke se twuzuriza ibigaragara kugira ngo abakunzi bacu babona ivyo bategezwa kubona so mu gihe bizokunda nka kumwe nyene nshobora kubura umuntu nkabati okay muri aka kanya iyi scene ndabuze umuntu aza kuyikina mugabo nkabona cyane jewe physiquement ko ndayikwiye kuko icambere turaraba umuntu kuntangana n'ivyo ashoboye gukina kuko sugupfa gutanga scene uko ariko kose nkaje ngo ndumupapa w'abana batatu bangaye ntibikunda oya ukibona bitagwanyemo neza dutegeza yo kuraba umuntu eske uyu muntu nivyangwa akaba ari jewe nyene bazombona yes ariko mu bisanzwe habare abandi benshi bakeneye gukora muzoguma mubabona abantu bashasha yes ariko rero nkwemo kano kavuga ngo nzokina à l'absence de
urumva ucumenga ni hataba ico kinogo canke ni hataba ko kandi kantu ntabwo uziyandikira ikintu habwo cotuma no kuvuga ngo mu bintu mukora ntushobora kwandika inkuru wamaze gutegura uzoyikinamwe apana kurindira yuko habwo iyo nkuru iza gufita ngo umuntu mu bisanzwe uhejeje kwandika inkuru nuco ubona bazokenerwa aho rero ndiko ndapanga abantu mvuga ati hazokenerwa namba ari kado namba ari indi nande nkavuga ati okay muri aba bantu bose hariho ikibanza mbona kigaragara eske uyu muntu namba ndamukeneye akaba atari disponible nta kuntu je no hikorera no hikinira mu gihe ndabishoboye nanje ndashobora kuvuga ati okay iyi senega nanje ndashobora kuvuga ati isene kana kayikinye niho vyo fitingana neza mugabo mu gihe nawe mbonye ko byanse ndahikinira niko bimeze kugira ngo message yanje tambuke neza yes birumvikana cyane sishobora kwakira umuntu nkawe utuntu n'utundi ngo agende adafise ikintu atekereye abantu mu majambo make ni nkirihe jambo wosigira abantu benshi bari badukurikiye rya jambo uvuga ati rino ryohindura isi canke rino jambo umuntu wese aryumvise rirafise ikintu ryo mufasha kabone nubwo woba ari wo munota wa nyuma mfasha ino micro ndiko ndayagira abantu okay merci nakuvuga mu bisanzwe muri rusange ndavye kuba actor canke se kuba kunzi bacu bakurikirana ibikorwa byacu ijambo rimwe nshobora kubatekerera muri aka kanya nukumva yuko buri muntu wese ashoboye kandi yigirira icizere nta kintu kidashoboka mu gihe kibaho nta kintu kidashoboka kandi Imana ibandanye ifashe abagwaye ndazi kari benshi bari mu bitaro novuga yuko twobasengera cyane kugira ngo bagire amagara meza hari abari mu bibazo byinshi bitandukanye ariko ico nizera nuko imbere ari heza ejo ni heza cyane yeah Capital Center, where hard work pays off.